Uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 9 Kigarama harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Kuri uno munsi reka turabire hamwe ibintu bimwe bimwe biba mu buzima busanzwe biboneka nka bito bito ariko ari bumwe mu buryo bwo gutanga igiturire kandi buhanwa n'amategeko. Nk'akarorero, ku mirongo ya bus hari abantu batigera batonda ahubwo bariha kugira bace ku batonze. Canke iyo utonze umurongo urindiriye kubonana na muganga hagaca umuntu agishika ubwo nyene agatera yinjira kubonana na muganga. Si ivyo gusa, hari no gutanga amafaranga kugira ngo uronke urupapuro ufitiye uburenganzira nka karangamuntu n'ibindi. Kubura akazi kubera ka mwana wa mama canke favoritisme mu rurimi rw'igifaransa, gutanga amafaranga kugira ngo umenye uri umunyeshure, kumenya mw'ishure warinze gutanga amafaranga n'utundi turorero twinshi dutandukanye. Gutanga igiturire bifise ingaruka mbi nyinshi. Imwe nyamukuru nuko ataterambere rishobora kuhaba ahubwo haba ubukene. None ni bande bo kurwanya igiturire? Umuntu wese arafise uruhara mu kurwanya no gukinga igiturire, duhereye kuri leta, ku banyagihugu, ku butungane, ku bimenyesha amakuru, gushika no mu bigo bijeje kurwanya igiturire. Mwomenya ko muri raporo y'umwaka w'2024 y'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje gukurikirana ivyo kurwanya igiturire Transparency International, Uburundi bugira ubwijana na 65 ku bihugu 180, nayo muri Afrika bukagira ubwa 48.